ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ndabaha n'ikaze muri makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 16 myandagaro umwaka wa 2025 mu gitondo haritezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi imakamba mu ntara ya Burunga Imwaro Muramvya na Karusi mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza Ngozi na Kirundo mu ntara ya Butanyerera mu zintara zisigaye akabiteze ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike ahazoba hakanye gusumba handi ni mu karere ka Kayanza na Ngozi mu ntara ya Butanyerera ayipima bizo biri ku degrees Celsius 14 Kumuhingamo naho nyene haritezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi mu turere twa Mwaro na Muramvya mu ntara ya Gitega Kayanza na Ngozi mu ntara ya Butanyerera hamwe no bice bimwe bimwe byo mu ntara y'Ubujumbura mu zintara isigaye hakaba hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike ahazoba hashushe gusumba handi naho ko bimaze imisi ni mu karere ka Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ayipima zo biri ku degrees Celsius 31 mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka gikisaha 12 zirenga iminota 7 rirenge gikisaha 12 zirenga iminota 7 nyene z'umugoroba amakuru atekanye ikirere mwategure ngo Wejo agarukiye hano makoye cyane kuyakurikirana Alice Ningabira jene ko ndabashikiriza naho ubutaha